Hello bakunzi ba Elike Burundi TV ndabarangije mwese aho muherereye amahoro y'Imana akomeze kubana namwe aho muherereye hose. Ni Sport News ikiganiro c'inkino aho dukunze kuyaga n'abakinyi n'abamenyereza eka na bamwe bari bo bose bajya bo hari ico bahuriye ko n'umupira w'amaguru canke na sport n'inkino. N'umusi ndi kumwe n'umumenyereza ariko imbere ya vyose no kubwira kandi subscribe hama share commentaire yawe ndakeneye niyo waheza kuraba kino kiganiro. Kocha nimpore Kocha habari kuraba no munsi ibyo bari n'ijyambere bakubonye na nifuza ko woshobora kumenya ati mbe ndi kumwe nani. Jewe mu kazi na kiwanje nitwa Mugisha Aron mugabo bakantazira muhira bakantazira Mutombora. Mutombora. Yeah. Yes. Kocha Mutombora nashaka kuyaga nawe ikintu kimwe. Ariko kiza kuvyara vyinshi. Sawa. Ano masaha umaze imyaka ingahe mu menyereza? Novuga yuko maze nk'imyaka ni nka 10 uri umumenyereza. Okay, ikintu cyambere ikintu twashaka kumenya wowe nka kocha urafise ibigwi ukoze muri umwaka muri FFB uno mwaka turimo turangije aho washoboye kwakira equipe yari ifise umumenyereza komeye cyane rurangiranwa ariko ukayitora yegirigwe ukaciduza no mu cicaro cyambere mbe vyagenze gute? Ubwo vyarashitse kanatsinda wari umugo mu cicaro ca kabiri wari usanzwe uduza uva mu cicaro ca gatatu rero wahitwa Gatwe mugabo mu nyuma urahinduka maze kuja mu cicaro ca kabiri witwa Big Green nta birebire twakoze ariko nuko gusa dusanzwe timenyeye aka kazi uritanga kandi Imana ihezagira muko kwitanga kwiwawe. Mutombora hari inkuru ivugwa yuko woba wamenyereje ujya mugwi udafise licence yo mu cicaro ca mbere ariko ukaba wabironderewe bukwi na bukwi ano masango twiceze gukubona mu cicaro ca mbere byo bivuga ku iki? Ubwo na chance nuvuga na chance Imana yampaye na chance abandongoye bansizemo nabangiriye ko kuko nakajyo keza twoshimira n'Imana ngene vyagenze kuko burya sinari guhagarara aho nari ngeze n'ubuntu bw'Imana. Dufate Big Green ano masaha izoguma ari Big Green mu cicaro ca mbere canke yarahinduye izina? Biravana sho guhindura izina canke ikaguma ari Big Green. Kuri uno mwaka uza wa Primus League uzomenyereza equipe yawe nico gituma ndakubwishura kuguma ari Big Green canke igahinduka. Dushaka kumenya itandukaniro hagati ya Big Green na Aigle Noir. Itandukaniro hagati ya Big Green na Aigle Noir. Aigle Noir ifise indongozi zabo ikaba ihurikiye muri Fondation Pax. Fondation Pax nawe isanze ifise amashami n'undi mugwi ifasha. Rero Big Green na Fondation kwari nko gufasha novuga yuko kwari nko gufasha kuko mu nyakubahwa ari umukuru wa Fondation ndi kuri yo Reveriano niwe mukuru wa Fondation Pax niwe yagerageje gufasha Big Green mpaka iraduga mu cicaro ca mbere. Harabavuga yuko Big Green nayo yoba irongowe na Mutama nyene Mutama umwubahwa Reveriano ndi kuri yo ko ari we yoba yirongoye byo bari byo? Oya ntivyo bari byo gusa arabafasha yego. Ariko keshi tukunze kubona mu entraînement mwambara impuzu za abakinyi bawe bambara impuzu za Aigle Noir the Fighters byo babisigura iki? Oya byose ni imfashanyo kuko n'umuntu yitangira ikintu cyo mupira w'amaguru arakizi ico gikorwa agerageza kwitanga muri vyose. Twitege ko mu mwaka uza tuzobona ihinduka rikomeye cyane ryo hejuru cyane uko twari tukubona muri umwaka. Birashoboka vyose. N'abahe bakinyi uzotangurana nabo muri Big Green muno mwaka? Muri Big Green twara selection abakinyi twahorana turatora beza gurusha abandi edayo tuzoja no hanze kurondera abandi bakinyi. Tuvuge yuko buriteguye kuja hanze y'igihugu kurondera abakinyi? Birashoboka vyose. Nuwe mukinyi uba washimye mu karere uvukamwo uvuga ati uyu ntegeza kumutwarana? Bariho mu cicaro ca mbere bariho mu bakinyi bari mu gihugu barahari. Umukinyi azimvye wa mbere uzokoresha nini? Barahari. Twashaka kumenya umukinyi azimvye uba wararokrise. Oya muzobabona hari naho uvuga ngo ndashobora kumutora mugabo usanga ko uwo munsi arabuze umva mugabo tuzoba dufise bose ni beza nta ngorane. Jospin ni umwe mu bagardie bakora neza. Yego. Yo bari nko mu gitigiri cy'aba. Oya naho turiko turamurona ntituramwiyegereza hafi ibiganiro ntibirahera byiwe natwe. Umumenyereza nkawe gushika mu ino saha ugiye kumenyereza mu cicaro ca mbere nihe equipe ubona izohava kubangamira? Oya imigwi yose iza yiteguye kandi imigwi yose izirondera igikombe, imigwi yose izirondera gutsinda. Sinovuga ngo uzobukomeye oya yose imigwi yose izirondera ishaka ryo gutsinda. Vyagenze gute kugira Kambaranga
agusigira umugwi? Oya ntiyari Kambaranga, yari Tambo ya Misi. Yari Tambo ya Misi. Tambo ya Misi kubera ari umuntu yamye akinira Tanzania, yagiye agira amahirwe yuko imigwi y'Tanzania yo murondera caragenda cadusigarana n'umugwi. Ko bavuga ko Tambo ya Misi yasize equipe iri musi cyane, byo bari byo cyane n'amakuru abantu bapfa kuvuga. Oya novuga yuko twebwe mu ntango zo mu ciciro ca kabiri ntabwo abakinnyi ari bamenyerane. Tambo naca agenda abakinnyi atari bwamenyerane, mugabo uko amaze kugenda muri phase retour inkino zose twagumye tuzitsinda zose. Watanguye phase retour muri mu kibanza cya kangahe? Twatanguye phase retour turi mu kibanza c'indwi. Mu championnat harimo ama equipe angahe? Harimo ama equipe 8. Ama equipe 8 muri abandwi. Ariko ucurangiza higanwa ndi wa mbere. Iryo nta gashimwe baba baraguhaye? Oya, turamenyera bamenyereza bashobora guhabwa umuduga, imoto, ingendeshwa cyangwa bagahabwa ikindi kintu. Oya, uko byagenze kose barampaye agashimwe. Agashimwe keza cyane. Yego. Tugushimire kubona ko washoboye kuduza equipe kandi tugushimire ku mwanya mwiza muduhaye. Murakoze. Murakoze cyane.